twongera kubaramutsa bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muri hose ku isi, umwe wese bigaterwa naho aherereye. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima nk'uko mwese mubibona, ngira mwamaze kubona neza ikiganiro tuza kwigira hamwe ikijanye n'umuti wongera inguvu, umuti woroshe ku buryo usanga iyo wawufashe bigorana cyane ko ushobora no kurekura uwo muri kumwe. Ni umuti woroshe gutegura, umuti udasanzwe, apana bya bindi usanga nk'ubu ushobora kuronka umuti bakakubwira umuti mbwa usanga uwo muti ntushobora kuronka bitewe n'ahantu ushobora kuburi. Raba uko bawukoresha maze ubanze urebe umusaruro ukuzanira, kandi ukoresheje ibintu byoroshye cyane uri ngaho nyene muhira iwawe. Birababaje cyane kubona abantu benshi cyane bumva ngo bananiwe n'umugore, kandi hariho n'abandi usanga ari abazehe b'abatama usanga bakomeye ku buryo afashe n'umwana akiri umuyabaga cyangwa afashe n'umudamu akiri umuyabaga, byo kugora kumenya ko ari umuzehe cyangwa ko ari umuntu w'umusore. Ugasanga nk'abasore afise ikibazo bene yico bavuga ati none uyu muntu azokwiyamvyaga yemwe. Benshi rero bakabona hariho n'abandi bamwe usanga baratinye no kwiyagaja ngo bubake ingo zabo, ntibamenye ikibazo bafise, kumbe ni ikibazo kidasanzwe bagendana nyene, ugasanga ni ikibazo c'amabanga. Raba rero no muti namburi mwawe canke namusanzwe ufise ikibazo cyo kurangiza n'ingoga, cyo kuzimirayo canke cyo kutademara, uno muti utangure kuwukoresha mu mwanya mutonya urebe ukuntu usigara umeze nk'icuma canke imashine mu rugo iwawe, maze akanyamuneza n'urukundo bigwire ku mwanya. Uyu ni umuti woroshe no kuronka, umuntu wese ashobora kwikorera agakoresha maze akitura ka gasuzuguro, aho usanga umengo hariho abantu bamwe usanga yamafise n'ubwoba n'igihe hagire yabire uwo bakundanye, yaba umugore wiwe canke undi muntu, usanga yumva ko nta kintu canyaco aza kumukorera. Kuko biramaramaje uri umuntu w'umugabo, biramaramaje kunanirwa ufite kumva ngo wananiwe n'umugore, akaja ngaho ugasanga yaguhaye byose, mugabo ugasanga kubitora ni ikibazo kikubanye kinini. Abandi nabo ugasanga umengo yasa nk'uko agomba gutora habukomengo ni kudumba, kuca ugasanga ni bya bindi bita kubipa. Bene ivyo rero biterwa n'iki? Bene ivyo ni igiki kintu nashobora kwikorera kandi byoroshe, maze ugasanga mu mwanya muto gose asigaye ari umuntu w'umugabo. Iyo vyari bitanguye kugenda biza birayoyoka. Ikimbere yuko dutangura, mpamagarira ba bantu bashasha no kuri Ikangure TV canke mu Karere TV, muri abantu handitse s'abonner canke subscribe, maze muce mukorako muyaboneshe. Hari umuntu uzawumva ngo n'ubwa mbere ndabibonye, ibintu bimaze imyaka n'iyindi, abantu benshi barafashijwe nawe ngo n'ubwa mbere bibonye. Shoraba rero ngaho kuri Ikangure TV aho kuri s'abonner canke subscribe, uco fyondako maze uco winjira mu banyamuryango benshi, ibihumbi vyinshi vya Ikangure TV. Ikare dutangure, maze igihe kirekire cyane kubaho ntanguriye kuza ndabigisha guhera ku bintu bijanye na masturbation byo kwikinisha, kugurwa gushika n'ubu imyaka irakwiye sinikeya. Ubu n'abana benshi cyane baba bana bo mu mashuri atandukanye basigaye batinya ikintu cyo kwikinisha, kuko benshi cyane baramaze guca ubwenge, baramaze no kumenya ingaruka yavyo n'icyo bishobora kubonona. Ni nayo mpamvu usanga iyo bagize amapartage ibintu bakabishikiriza abantu bose, usanga ico gihe abantu bose basigaye bafise ubumenyi kw'ico kintu, kuko uza gusanga n'abantu bitwa ngo barakuze bumva ngo ibyo nabigira ngo ntazi ingaruka yavyo. Ukaza ubona ariko arasibisa ahura n'ingaruka ngubu, azi ngo ibintu hagize kera, azi ngo byarijaye, kumbe ibintu byonona igitsina iyo ubifiniye ko rimwe n'ibintu bikugira ko ingaruka, ugasanga bigenda bikonona buke mutagorana, mu nyuma ugasigara wamana agasuzuguro ugayitse mu rugo rwawe kubera ibintu wagiye gufinirako. Rero uko tuza gukora uno muti, ibyo dukoresha nuko umuntu ashobora kubikora. Kwanza ibintu byonona igitsina c'abagabo ni bingahe? Ni ibintu byinshi cyane, nkuko mwavyumvise ntangura kuvuga. Hari ikintu nyamukuru cyo kwikinisha, mwaravyumvise inshuro nyinshi ndabivuga. Hariho igihe usanga abagabo benshi bononwa nabijya bafata ngo nibyo bibongera ingufu nyene. Hariho n'abandi nabo nyene bononwa n'ingwara zitandukanye. Hari kandi n'abandi rero ashobora guhura n'ikibazo, ugasanga umukenyezi wiwe afise ijya problème y'ama infection vaginale, igizana ibintu vyera biturumbuka biva indani mu gitsina c'abagore. Ico gihe rero ugasanga umugabo aravuje
agaca atimbirako, ukatimbirako zirya bagiteri zirinjira indani mu mavya mu matengatwa zikayahekenya, kuko zitegerezwa gufungura kugira zibeho kandi zigwire zivyare. Ukomengo ni nk'imfunya zibereye indani zigahekenya igitsina hagera igihe ikinyobwa kiguye gapata camaze kuribwa cabaye nabi. Benshi bahagera igihe bakazima, abandi ugasanga habaye ibibazo binibi. Ugaca usanga rero ico gihe benshi bariko bibaza ati byavuye he, barandotse bagize nte, kumbe ikibazo ntazi aho kiva, swat kiva kuri we cyangwa ugasanga ikibazo kiva kuwo bubakanye. Ico gihe rero iyo bimeze uko, umuntu n'uwahe muti ashobora rero sasa gukoresha igihe aba ariko abona ko ibintu bitanguye kugenda biza birasubira inyuma. Rondera ico bita tangawizi, urondere nk'intete canke amateke 4 ushire ngaho mu nzu, canke ugenda ugure nk'inusu y'ikiro ya tangawizi. Uca ugenda utore indimu 3. Izo ndimu 3 ubanza uzikanye neza zonyene, kandi indimu zikwiye zinini, uzikanye neza zonyene, udishira ukwazo mu gakombe k'akagerasi canke agatasi. Hanyuma uca ufata ca gitoki nkunda kubabwira bita igihobe. Iki gitoki kirakaze cane, nimuze mugifinako mukirabahobe. Uca ufata ugatonora, ugacuronga neza, ukagitonora ibishishwa vyacu, ugaca ubiteka mu maritiro nk'abiri. Ufata nk'imihanyu nk'itanu canke 6, ukayitonora, ugaca ufata ibishishwa ugaca uteka mu mazi. Hanyuma uhejeje ugaca ufata amazi akaba ariyo uza ugukoresha mu kuvanga ibindi uko ndababwira. Ugaca ufata rya teke rya tangawizi usiteke rimwe, ukarisya neza. Iyo wagize litiro 2 usya amatangawizi 2. Ugaca utora rero n'ibitunguru vya oignon rouge nka 3 byiza, ugaca ubisya neza, ukabisya fresh. Hanyuma ikindi kintu cyukora, ucurondera zirya mbuto za imyungu mwese ngira murayizi. Imyungu uca ugenda ukarondera, uragura nk'imyungu ikwiye kugira ngo ubusi bushobore gukomera bw'igitsina. Ukagenda ukagura imyungu canke ukareba umuntu afise zirya mbuto z'imyungu, akazikwegeraniriza, ukazisekura, ugakuramo ifu ikwiye, ni kuvuga niburebure nk'ibiyiko nka 14 vy'ifu y'imyungu. Hanyuma maze ukuraho ibiyiko 14, naho waro nka 20 aba ari sawa, kuko byose aba ari kwiyubaka. Uca ugenda ugafata ibyo biyiko ukavyegereza. Ugaca ugenda rero ukaraba concombre, ugaca ugenda ukazana concombre. Uzanye concombre ntugira kirya concombre zera, oya, uragenda nk'ahantu ziba ziteye concombre canke ahantu wazirimye, ugaca uraba canke kenshi ukunda kureba hajya baruka kuzisoroma niba aba ari sawa, kuko ukoresha imizi yazo. Ugaca urandura nk'imizi iba yuzuye nk'ikiganza, ugaca ugenda ugaca uyironga neza, ukaronga neza, ugaca uyisekura. Iyo ni imizi, ijya mizi ya za concombre canke ibyo biterwa vya concombre. Hanyuma uhejeje rero nta bindi birebire ubusigaje. Iyo wiyegereje yafu ya petit cola urayikoresha, utayifise upfa gukoresha ibyo nyene. Ushufata rero mwa za litiro 2 z'amazi watekamo ibishishwa by'ibitoki, gacuzana za teke 2 zimwe za tangawizi uwasya ugashiramo, gacuzana bya bitunguru 3 uwasya ugashiramo, ugacufata ya mizi ya concombre benizi ukacuzisya neza, ugasekura ugashiramo. Ni kuvuga ahangaha iyo rero ufise yafu ya petit cola nayo urayikoresha, utayifise ukoresha gusa yafu ya za mbuto z'imyungu wegeranije. Ugaca ufata ibiyiko 14 byose ugaca ukubitamo rero ibiyiko 14 ugaca ukubita n'izo litiro 2. Ugaca rero ukanyaga canke ukavanga neza, ugaca ukubitamo rero wa mutego wagira w'indimu 3. Aho ucubanza ukarindira rero hafi ufise frigo. Abafise frigo ni mu bica byorera, kuko ucukubita muri frigo. Ushize muri frigo ugaca ushiramo ubukanye, bigakanya ugaca byegerana neza, ukazukurayo rero unywa icya 2 cy'akarobo, kuko uwo muti ufata iminsi. Ubwa mbere nawe ndababwira imiti ufata akarobo, oya icyo gihe ufata icya 2 cy'akajya gakombe bita gatasi, ukaza unywa mu gitondo kuri cya 2 saa 6 cyakariya,
no ku mugoroba, mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, ukabigira uko iminsi, ni kuvuga ibyo ni iminsi ine, ugaca ukora iyindi minsi ine nyene nk'uko. Aho ni kuvuga ari akabazo ububazo bwariko butangura kuza, washirayo nk'ubu uriko urahuza igitsina ukazibona irigwishije, canke uriko urahuza igitsina ukabona urangije n'ingoga bitarakomera, kandi iyo bitatewe na masturbation ngo ijya mbehe gume yinjira guhuha indani mu testicule, ikibazo aho kiba kirangiye. Uca mw'iyo minsi wewe uhagarika kunywa inzoga, amata n'itabi. Mw'iyo minsi uriko urawufata kugira ngo imitsi banze yiyubake neza, ikomere, maze mbere vyiza iyo bikunda mw'iyo minsi uri kuyifata wereka guhuza igitsina kugira ngo igitsina kibanze kimenyere gikomere neza, hama ugaca utangura rero kubikora usanzwe umeze neza. Nuko turabashimiye rero muri mwese mwadukurikiranye, abatari biyaboneshe muri aho handitse sabone cyangwa subscribe mwiyaboneshe, abandi muce mufyona kuri partage canke share murungikira abandi, maze dufashe abantu benshi cyane. Bajya nabo busanga bakeneye nk'imiti biteguye canke ikibazo cabo kimaze kuba kinini cyane, baraca baturondera kuri nimero mbana bahaye ngaho, bakavuga ikibazo cabo bagaca bakurikiranwa vuba vyihuta, ikibazo kikaba kirarangiye. Nuko mugira ibihe vyiza, nakagaruka mu kiganiro c'ubuzima. Bye bye.